Hey bakunzi ba Ishubuja Media, murabizi ko twama tubategurira ibintu byinshi kandi bitandukanye. Nukuvuga mwihigiye tuje kuraba abantu bashika kuri batatu, ariko mwabo ntitubazi izina, reka baraza kubibwira, ariko ndazi kubera ari vyamamare muri bo baraza kubibwira amazina yabo, kandi mubibabona muca mubamenya kuko murabazi barabaye ivyamamare ntaheba. Nukuvuga umwe rero muri bo, oh my god, Jevrema ararenze cyane. Bavuga ngo akunda inkumi sana, arakunda bademu sana. Ureni tumuzi izina, ariko ndazi nimwe mubona muca mubimenyera. Rero kubw'ivyo tugira tugende kubirebera. Murabizi twahora tubazana ibintu byinshi bitandukanye. Uno musire ho nakahebuza urukundo ugume kuri Ishubuja Media, subscribe, comment na like. Kubw'ivyo cha tugume mudukurikirana kandi n'ibintu byinshi bitandukanye. Kubw'ivyo reka tugende tubirabire aho baba, ariko rero batubwiye ngo bari muri eglise, batubwiye ko bari mu rushengero. Twebwe nyine ubwiwacu tugira tugende tubisangiremo, turabarindira mpaka basohotse, hanyuma tubibarize ibikorwa bibiri canke bitatu. Nukuvuga mw'ivyo bibiri canke bitatu harimo bimwe baza kwishura n'ibindi baza gutuma biregura. Bro good rakomeye, ndashaka tubibarize iyi eglise bayita gute? Ishengero RCD, ishengero amwe mu yakubohora imitima. Ni sawa none we ndabona none kumengo mwe muri hanze man. Security man Sa tugo turatujejwe security ngaha. Mwe mujeje security nawe ko mbona rugange jeje security ngana naje ndimo bajejwe security. We bakwita gute no? Nitwa Berahino. Berahino. Yes, Aides. Nukuvuga Aides ngaha rero reka ndababwira akantu kamwe. Twaje ngaha kuraba abantu basengera ngaha mu eglise. Batubwiye umva bafise ukungene batubwiye. Rero muri quartier bavuga ukuntu ko bakunda ibintu byinshi kandi bameze ukuntu bafise n'ingeso mbi. Mugabo rero tugiye kubibariza ukungene mbega nivyo canke sivyo. Tumenye bimwe bashobora kumenya mu ico gihe. Nukuvuga rero biragoye cyane kumenya, ariko abakunzi ba Ishubuja badutumye tuse kubabaza ukungene mbega mu imisi bibayeho bameze gute, babayeho gute. Mbega we ndazi ntubazi iyo ngeso bavuga siyo nababesha. Oya reka we none uri muri oya. Okay, reka rero twebwe nyene tugende kubaraba, hanyuma tubabaza ibibazo bishika kuri 2 canke 3. Bakunzi ba Ishubuja ntimutango dukurikirana mugume muguma kuri Ishubuja Media ku iganiro cyacu impano zacu. Murazi ko tuguma tubazana ibintu byinshi bitandukanye, harimo impano zacu cyane abantu batarashika hejuru, abantu bafise impano zitarakura, abantu bafise impano zitarashika hejuru. Nukuvuga mugwe mudukurikirana kuri Ishubuja Media ku iganiro cyacu impano zacu. Twagiye tubirabire gatoya. Oh yeah. Murazi twebwe twarababwiye n'ukuri turabazana ibintu byinshi bitandukanye. Rero muri ivyo turamenya bimwe kungene babayeho. Ubu naho tubabona bari abantu bameze ukungene kuntu tubabona umengo barahindutse, ariko twebwe ntavyo tuzi. Muga muri quartier baguma bavuga ku bintu byinshi. Reka twebwe nyene batubwiye ko umengo baba basengera ngaha, tugende kubirabira, tubarindire basohoke umwanya mutoya cyo tugenda kubirabira. Hanyuma mwese murahabona ngaha bahitanyo bari kuri RCD aje ntahonze mu majamo menshi. Nukuvuga rero tugira tugende birabira gatoya, batubwire mbega mu imisi bari mubiki, bariko bakora iki, ko muri quartier bavuga nabi, bafise umengo bafise izindi ngeso. Bonye baza kubibwirira, kandi murazi ko mwadutumye ko mukeneye mumenye ukuri uko ariko. Rero baza kubibwirira amajambo make ivyo bariko barakora muri iki gihe nivyo bari mu mbega muri eglise barondera ibiki, kumengo bahora abantu babagizi ba nabi. Ubu naho nibo baje kwinyegeza muri eglise. Ubu naho tukira tumenye mbega baje kurondera iki. Nukuvuga kandi batubwiye ko basanzwe ariho basengera, peut-être na pasteur wabo ategezwa kuba atabazi, ashobora kuba atabazi. Remwe ivyo gihereka tubarindire gatoya. Murabona batubwiye ko basengera ngaha. Bakunzi ba Ishubuja Media murabizi ko tuguma tubategura ibintu bitandukanye. Ubu rero twababwiye ko tubarindire basohoke, none rero barasohotse. Ubu tubarindire ngaha hanze. Rero mabanga hasi reka twebwe umunyene tubibarize umwe canke 2 batatu, ni batatu gusa nibarenga. Ariko rero reka tumwibarize mbega twamubonye umwe, reka tubaze umwe muri bo twenyere tugira tumwibarize mbega akora iki, hari iki, ariko avuga iki muri iki gihe, hari biki kumbona kumengo bimeze nabi. Reka tumwibarize igariro majambo 2 ashika kuri 3. Boss ni sawa? Safi. Corona bimeze gute? Safi. Urakomeye? Kwanza uvuga Kirundi cyane cyo Kiswahili? Mimi nasema Kiswahili. Kirundi nacho? Oya.
Kiswahili bosi. Oya gerageza uvuge Kiswahili. Si unajua Kiswahili hakuna kosa, muamri 10 za Mungu hakuna ndani kosa. Sawa, urabona ko ngaha turi mu ibarabara hari abantu benshi bagomba bibaza mbega meze gute. Boss gute? Ni sawa. Murakomeye. Yego turashimye. Wowe Kirundi urakizi? Ndakizi neza kabisa. Hajya wewe bakwita gute? Je banyita Ntungwano Francis. Ntungwano Francis yo bakora. Ariko none waje kumviza ijambo ry'Imana canke waje kwinjira mu rusengero cyangwa waje kumbaza? Umviriza mu majambo make arabakunzi ba Ishubuja Media bagomba batubaza ati mbega ari abantu twari tuze mugabo ubu ntitubiyabona, ariko muri make je naje ndabibarize mbega bimeze gute panze gute kumenga ubu nikuboneka mbega muri iki rero n'Imana nagize nasanze umengo muri ngaha muri eglise rero bagomba bambaza mbega bimeze gute panze gute mwebwe gute bro? Ni sawa. Urakomeye. Akwita gute? No, jeni tuandize. Nilikuwa napenda tuongee na nyinyi kidogo tuvugane akantu gato. Haina shida boss. Wagomubaze. Jena nashaka kubaza ikintu akabazo gusa gatoya. Ndafise akantu gatoya gusa shaka ko tuganire boss. Sorry gatoya. Ndafise akantu gatoya nashaka ko tuganire mu bamukoze gusa. Akantu gatoya. Wagomubaze. Nashaka mbaza. Tuje hajya twicare mbaze. Oya no gaha turashobora kuvugana. Je sinovuga mpagaze. Hajya ari hano no kwicara. Boss. Boss kwanza ulisema kwamba wao hawajui Kiswahili. Boss nilikuwa napenda tuzunguze kidogo hata pale tu. Kwa muda naona kabla hatuna muda sisi kwa muda. Hatuna muda vraiment. Muda basi ni kidogo tunazunguza mambo machache tu kidogo. Umva nta kibazo. Nyambo ugomba kubaza. Reka twicare ngaho baze ikibazo cyose ushaka. Kukubera ari cyo ugomba umenye ugomba kimenye. Nimba ari zino ugomba umenye ari bandi ugomba umenye bose urabamenye. Okay, Imana ishimwe je nabarose muri batatu bajya boss nashanda kwibariza bakwita gute? Ndize John Paulo. Ndije Joe Paulo. Akandi kazina kubuhizi? Kubuhizi ni ndizeye umwami Yesu Kristo. Ariko hari abakunzi ba Ishubuja Media bariko baratubaza ati hari umuntu yitwa izina limeze ukuntu, ariko iryo zina rero niryo twashaka tumenya mbere, kwanza tumenye nico risigura, tumenye mbega nyene iryo zina rikakora iki muri iki gihe mbeko mubona kandi muri batatu. Imana ishimwe ndabatumboje muri batatu rero shaka ndabibaza tubazo tugera kuri 2 cyangwa 3. Ubisanzwe ni umugwi ni All Sound Band. Tusengera muri SDA. Ndibazo wayibonye. Turakoze b'Imana. Okay, cameraman majambo magotoya ingo tubabaze amajambo ashika kuri 2 cyangwa 3 ngaha kubera twari dufise ibintu bitandukanye twumva kubabaza. Ndabona mwarugura akabare gashasha bite? Bite boss? Murakomeye? Ndababona. Okay, nukuvuga rero wagomubaze na rifise ijambo rimwe 2 3 mwese shaka kubibaliza. Nta majambo ashika nka 10 wobaza. No si yose ndababaza kubera abakunzi ba Ishubuja babantu ndekugira ngo ndabibaliza ibintu bitandukanye. Yego nta kibazo baza rero ubu ndicewe. Bonisa. Jewe nakubwiye ko nitwa Ntungwano François. Ariko iryo zina rya Ntungwano François na amazina yanje bambatiziyeko. Ariko amazina bahora banyita kera na nitwa Justin nitwa Justin kuko kera naririmba ibintu vy'isi, ariko aho mbatirijwe amazina yanje agaruka yose. Ubu rero nico gitubanyita Ntungwano Francis. Okay, mu majambo make bamwita Justin. Mbega Justin abantu benshi bahora bamuzi nk'umuntu twebwe numva baguma bavuga ngo urya Justin ngo ari umusitare ngo yahora aririmba indirimbo z'isi, ariko mu yisa tukabona umenga ari mu rushengero kandi hakaba hari abantu benshi bamuzi ukundi kuntu twebwe tutoba tutazi, ariko twashaka tubaze mbega Justin ubu ikintu yoba akora nyakuri yoba ari akora iki kugira ngo abakunzi ba Ishubuja bamenye ati ubu Justin ari muri ibi? Jewe ubu cyo nkora sikindi nukwamamaza ijambo ry'Imana, kuko nawe ndazi nawe uri ngaha ni kubw'ubushobozi bwayo. Rero nyambo wikora ivyo wishakiye ntuzombaza ivyejo, kuko je ngukubona ndi ngaha ubu ngubu nukubushobozi bw'uhoraho. Justin wewe reka mayenda kurabi. Yego nanje cugira kume nta kibazo nzoguhejo. Okay, merci Justin. Abantu benshi baguma bibaza ngo wewe ngo nturahinduka cyangwa umeze kundi kuntu, mugabo mu majambo bakeya tubanze ducishe ko akahize gatoya. Usanze ndo muzungu? Oya, ariko naho ubutari umuzungu mu ngeso. Ingeso wonyiki. Ingeso bahora bavuga je nkuko ngene bahora bavuga ko Justin ngo akunda abakobwa cyane nibyo. None wababonye hari umbonana? Oya twashaka dusubire. None iki ni umukobwa se?
oya ariko twashaka dusubire mu kahise tumenye kungene Justin yahora ameze n'ukungene yahinduye. Uvuga ivya kera ivya kera nivyo kuko urabona iyo uri mu ngeso z'isi ugendana n'ivyisi, iyo uri mu mpwemu ugendana n'ivy'imwemu. Kera ico urabona ikintu cyiswe gukizwa kurokoka bakwise batura umurokore ni ibintu heba ukaja mu bindi. Okay, murakoze cyane. Reka nje ngaha nibarize umuntu umwe bro. Wewe wavuze Kirundi ntachuzi? Mimi nasema Kiswahili. Unasema Kiswahili? Ndio. Sasa mbona Kiswahili mimi sijui? Basi kosa lako sio kosa langu. Acha basi nijaribu kidogo. So we ni mtu ambaye wanazungumza babarao, lakini tuseme ujaribu tu Kirundi kipolepole basi. Kirundi mimi sikijui kwa sababu katika amri 10 za Mungu hamna ndani Kirundi. Yote hamna ndani, kusema Kiswahili ni makosa. Sasa sababu gani kwa hivi unatumia mambo ya Mungu sana na wakati watu wanakujua kwa tabia fulani? Mimi kabisa niliamua kuokoka na kumurudilia Yesu kwa sababu hapo kale nilikuwa mwenye dhambi, hivi niko mtumishi wa Mungu. Ubu rero ndashaka tuvuge Ikirundi. Kirundi je? Kirundi ugerageze gusa. Mimi sikijui sikifahamu. Ugerageze gatoya. Urumva rero je nagira ndakwibarize ikibazo kitu sivyo? Abantu bavuga ko wewe ebana sinzi ngo bakwita ngo papa ry'abana nivyo? Oya bana nidanganishie. Mimi ni Mkristo. Mtumishi wa Mungu. Naitwa Manirakiza David. Hapo kale nilikuwa nikiitwa Rashidi wakati ningali Mizirima. Ndipo nimempokea Yesu, jina la Rashidi likaendana na Mizirima, hivi niko kwa Yesu jina langu David. Rashidi, ubu rero bariko baratunguriza Ishubuja Media, bariko baradukurikirana, uvuga kutakijya abana? Wapi? Beri Yesu ashaga niokoa. Niko ndani ya mafuta ya Yesu Kristo. Okay, ndibuka ko hambere hahise je nariboneye ikinyamakuru bita radio la television Burundi Bwiza. Umuntu asa nkawe yivugiye kumengo ngo afisa abana 9 nahone ngo ataravyara nahone ngo akiri umwana. Wewe ubivuga kwi? Unauliza swali nzuri sana. Hapo kale wakati ningali Mizirima nilikuwa na tabia mbaya kimizirima ya kupenda wanamke sana na kuzala sana bila mpango. Lakini depuis nilikamata Yesu, ila siwezi nikakataa damu yangu, watoto 9 ninao, ila namshukuru Mungu kwa sababu hivi na mke mmoja wa ndoa. Ubu rero ufisa abana 9? Ndio. Hanyuma ngo kubera kungura cyari umwana nivyo canke uriteguye kuvyara abana? Sasa unauliza maki ukiona aje yangu mimi unaamini mzee? Mimi bado ningali mtoto mwana kenza. None ko shukuru Mungu kuona ningali kijana na watoto 9. None ko abantu bavuga ngo abo bana 9 bavyaye ku bagore batandukanye nivyo? Swali nzuri sana. Wakati ningali naitwa Rashidi nilikuwa Mizirima. Na wakati niko Mizirima nilikuwa na tabia ya Kiislamu ya kupiga sana banamuke grave, lakini wakati nilimpokea Yesu bile vyote nikasahau, nikaoshwa na damu ya Yesu, hivi niko na mke mmoja lakini nimewazala kwa wanawake 3. Sasa Rashid, nagira ndakubaza kibazo kimwe sivyo? Ubu mbega ufise abagore bangahe? Umoja. None waragukwiye? Huyo ananienea. Kwa nini warukwigwa na wapokea Yesu? Hivi niko na huyo mmoja ndio mwanenea kwa sababu damu ya Yesu imeshanisafisha. Bakunzi ba Ishubuja Media mwavyumvise turi kumwe na Rashid na Justin. Ayo n'amazina yabahora bitwa kera kandi bakiri mu bintu bibi, mugabo uno musi twaje kubaza mbega bashobore kuba bari mu bintu byinshi canke bari ahantu hamwe. Twabasaba Imana ishimwe, twasanze no mu rushengero bariko barasenga, twavuze ati uno musi tuzaturanyegurura ahantu abantu bamwe bagiye baragenda binyegera kubera mu imisi ari abantu binyegeza muri eglise kubera bahora bakora utuntu tubi ubu gaca. Reka rero mbaze uyundi bro, twibutse izina. Chena kubye ko nditwa Ndize John Paulo. Ariko bro, je ndibuka nkiri umwana ntarabigangi nkuko mbona, jewe nahora numva izina rikaze cyane gose. Gerageza twibutse iryo zina. Je izina ryanje banyita Mo King rya kera, ariko su ariko je ndigerageje kuvuga numvisa benshi bakitwa ngo Boko Haram nivyo? Boko Haram ni zina banyise kubera kera nari umuntu ataguma hamwe wo kubokwa gusa by'amasimu gutyo, ariko ubu narahindutse. Boko Haram, jewe abantu benshi numva baguma bavuza induru bambaza ati mbega mu journalist yo kuri Ishubuja Media arika koliki ko atagenda kubaza abantu benshi bahora impano zabo zazimiye, bahora bakora ibintu vya kera kandi bahora bazwi cyane nk'ivyamamare ngaha muri industry y'u Burundi. Boko Haram nashaka ndakwibarize we nk'umuntu yahora azwi cyane, abantu benshi bavuga yahora azwi nk'umuntu nyena kazi kagute kari principal kiyo? Mbokera na nkora kazi ku bodyguard ka security muri biso na biso yari kibyikera, ariko ubu narahindutse naciye ndakira umwami Yesu n'umukiza.
Okay, Boko Haram mu majambo make ubu Fiso yavuze ko ari karakurondera kugira ngo uze ku mu bodyguard wiyo. Wowe ubu vyifatamwe gute? Ivyo vyarahise, ivyo ni vya kera. Ahubwo nyeneye Yesu Kristo ambwire nje nyuma yiwe. Hapana Fizo. Muga abantu bavuga ko mu gihe ubu atakazi ku bodyguard ufise atana kandi kazi ufise ahubwo kubera uri gange nyene hari ukuntu uzura kubita makanchi ko nivyo. Oya sivyo. Ubu nkorera Imana kandi ndi mu protocole mu rushengero rwa mbere. Ndi mu protocole ikindi kintu kandi ndi umuririmbyi wa All Sound Band. Uraririmba? Ko ducishiza ko no? Heka gukizwa k'umuntu akizwa ku mutima. Kizwa kwa Yesu ni inshuti dahemuka. Kizwa neza. Kizwa k'umuntu akizwa ku mutima. Merci beaucoup murakoze cyane. Okay, nagira ndabibaliza utubazo dushika turi tatu. Wewe ura igiswaro urakizi? Ya nakifahamu sana ndugu. Tubwire intwaro rusangi mu Kiswahili. Rusangi mu Kiswahili mbo makani unasema watu wamekusanyika fasi moja, yani kama hivyo. Hicho ndo sanifu. Maana sanifu niambie basi sifahamu. Merci beaucoup. Okay. Acha nimuulize huyu hapa namuona ndo umeshamsikia ni jina lake Rashid, lakini kwa sasa hivi ameshapinduka. Yesu ameshamkomboa na damu yake. Sasa tunataka tumuulize swali moja bro. Chaka umgire. Etage mu Kiswahili baita. Etage mu Kiswahili gorofa. Nyumba la gorofa. Frappe. Hiyo kweli? Hiyo moja kweli. Hapana. Kiswahili inaitwa gorofa. Sijui labda kwa upande wako sijui, mimi ndo gisi nimefunzwa. Kidogo unaweza kupitisha kuna Kiswahili faswa ambapo unaweza kusema kwamba hapa Burundi unajua tuna Kiswahili tofauti, maana Kiswahili sio chetu sio chetu au sio. Sisi tunazungumzia tu Kiswahili ariko abantu benshi baravuga Kiswahili mugabo unasikia tu anaongea maana Kiswahili sisi bado hatujajua maana ya Kiswahili, kwa sababu ukitaka kujua maana ya Kiswahili ndo unakuwa huko Mswahili sanifu au sio. Sasa unaweza kuongea Kiswahili faswa kwa sababu kile ambacho unachokipenda ndo kitakaye kusherekea au sio. Sasa ndo maana nakuuliza gorofa kwa Kiswahili. Bro inaitwa staff bro. Staff mimi sifahamu hiyo staff, mimi nafahamu gorofa. Frappe. Bro nataka ndakwibalize wewe ndazi urazi Kiswahili kandi urazi n'Kirundi ko wahoze uri chamamare cyane no mu mugwi bita mu mugwi wa kera ubu. Wa kera nitwe bawita watu wa chini. Watu wa chini. Wari mugwi watu wa chini. Watu wa chini. Nagira ndakwibalize mbega nkuko ushoboye kuvuga hegitangre kare mu Kiswahili bagivya gute? Ese wewe wabajije uti ngo ndazi Kiswahili niko nabikubwiye? Yego uramwikubwiye. Ndagerageza. Watu wa chini. Watu wa chini umva no kugerageza. Wewe ni Mswahili? Halisi. Sio halisi mimi. Okay, sasa leo ndakwibalize hegitangre kare mu Kiswahili. Nyene n'ururimi wavuze mwana nubwo numva kuko je siniza ico Kiswahili naco ndacumvira aha mu kirere. Bakuzi ba Shube Media mwavyumvise, murakoze cyane rero kubw'ivyo twagira tubabwire ibintu bimwe bica kuri Ishube Media, no kuvuga cyane mu ntimwibagire gukora subscribe cyangwa na comment, cyane mutibagiye kuraba filme nshasha ireka gusohoka yitwa Umutama Banderas. No kuvuga iyo filme ni filme ikaze cyane, abantu benshi barayizi, ica kuri Ishube Media cyane ku kiganiro cyacu impano zacu twari kuri ngaha bahita gute bro? Bahita mu kabari mu quartier Bubanza kujya 20 ni restaurant bar wambajije izina. Ariko bro nituriko turamukorera publicity uyu mugabo, reka tuvuge gatoya oya ntazina dukeneye ntani ryandiseko. None bro ngaha ni mu kabare mugabo nta biyeri mbona biha gusa aho wamvumbure muri SDA mu rusengero gwe. Okay, niyo nanje ndashaka nyere ko pastor arabazi kuko mwashoboye gukizwa, niwe yanabasengeye, niwe yababwiye ibintu byinshi. Rero kubw'ivyo mwarahindutse? Ahubwo niwe nagomba mbaze ko je nuba narahindutse kuko je ntabwo ndimenya. Wewe ni umbona.
Yego. narahindutse se Oya je naje sinaje kubwa jewe ijambo sigi wanje natumwe n'abakunzi ba Ishubuja Media kubera ukungene bahora bakuza ubwa mbere banje kubera ubu basike bakubona umengo winjira mu rushengero kanaka naje kubaza ko mbega niko biri warahindutse cyangwa ivyo kugira bamenye ukuri jiheke wazi mwenyewe wewe hari ibintu naretse hari ibintu nahevye kuba ubu ndi muri Holy Sound Band umugwi wa Holy Sound Band uririmba indirimbo zo kuninahaza kera nkaba nari muri watu wa chini urumva ko bitanasa naririmba indirimbo zo gushimagiza isi zo gushimagiza umudemu kanaka ibintu nk'ivyo ariko bro gatoya harakabazo nibagiye kubaza gatoya reka ndakagarukeko mu misi ya kera abantu benshi ngaha muri quartier kandi barakumenyereye kuba ngaha muri quartier Bubanza abantu benshi baguma bambaza ati none ujya Justin kumenga asengera hajya kandi umugore we atari hasengera kandi ngo bikavugwa ko umugore we ari umwisilamu bigashoboka ko Justin yakimbi umugore wiwe kubera yamuhunze aja muri eglise kubera umugore we wari umwisilamu mbega kubera iki wagiye muri eglise umugore we wari umwisilamu mbega abantu bwo bavuga kumengo warakurikiye utundi dukumi nivyo nagomba ndakubaze papa na mama basangiye idini canke wowe na papa musangiye idini je papa na mama n'abakatolika bose nawe urinde naje ndi mukatolika urabona kuba jewe kera nari umwisi ubu nkaba nararokotse kubona nawe umugore wanje yo bari umwisilamu ejo azovayo nkuko nanjye navuyeyo kuko jewe ubu ndi ku mavi kandi nawe ndazi kuzonsangamwe none bro nk'ubu haciye haboneka nk'undi mudemu ngaho mu rushengero agacabwira ati Justin je ndashaka ko twibanira umugore wa mureke na kare ya umwisilamu wowe bifata gute je ndibaza mu gukwirikira mu mudemu kanaka canke umugore ugomba kurongora uraraba nubwo namurongo yaki ari umwisilamu nanje nkiri mwisi nanje nkatangura kurokoka imbere yiwe ntabwo ndamwanka ariko nzi ko azorokoka kuko Imana ishoboye vyose amen okay twari kumwe na Rashid Manirakiza kwa maarufu wananiita Rashidi lakini kwa jina la kawaida jina la Kikristo naitwa Manirakiza David shakoka kweli twari kumwe na mwingine hapa Ndize John Paulo. Okay bakunzi ba Ishubuja Media mwavyumvise twari kumwe twari twaje kubabaza ibintu bibiri canke bitatu ibibazo bitandukanye bivanye n'ubuzima baro babayeho ngaha muri quartier no kuvuga ubu rero barahindutse mwavyumvise ko umwe wese ku ruhande rwiwe Yesu yaramuhinduye sana kwa huyo ambao sijui kwamba anaelewa Kiswahili lakini kuzungumza ndio inamshinda maana damu ya Yesu imeshamkomboa sijui kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanavifanya katika maisha yao ya zamani hivi kwa sasa Yesu ameshawapindua ameshakuwa watu wazima maana wamezaliwa mara pili vinginevyo kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavitegemea kwa watu lakini Mungu ndo mwema anajua anapindua kitu lero reka dushimira Imana kuba yarabikoze hanyuma bakunzi wa Ishubuja Media mukomeze kudukurikirana cyane mukurikirana filime zacu na makomedi yacu twenga ikiganiro twenga wige cyangwa makomedi twenga wige cyangwa ni filime yacu reka gusoka yitwa Mutama Banderas nimwibagire kuyiraba no kuyiswivra mugume mugira share na comment subscribe nibindi vyishi like ntimuyibagire thank you so much ciao it's your boy Tomira Command